Ndi nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kumwe natwe ngaha kuri no mbonesha kure imwe rudende igushikiriza amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu ndaguhaye kaze ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye naho dukurikira uherereye kuri uwu munsi wa gatatu igenekerezo rya 17 mu kakaro 2024 ico utegerezwa gusa no gufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyonda ko hamukabandanya ushikirwa n'amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa ndetse no kubandanya uragira ibihe vyiza n'umunsi mwiza ano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira muri komine Rugombo umudandaza w'igitoro yiciwe muri Rusizi ikiziga ca Richard Dusabe cararobwe mu ruzi Rusizi kuri uwu wa kane ni ku mutumba wa Mparambo ya kabiri muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi umugabo yikekwa ko ari we yamwishe yarahagaritswe hashikirizwa igipolisi musitanteri wa komine Rugombo akaba asaba abanyagihugu bashavuye kurindira ibizova mu matohoza kuri ubwo bwicanyi uwazwi nk'umudandaza w'igitoro ari we yitwa Richard Dusabe yishwe mu gihe yari agiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugura yongere ajabukane ibitoro ku bw'amasoko yacu vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure nayo kandi Gitega umuntu umwe yaranyurujwe aranaborezwa igufa n'uwujejwe intwaro ku rwego rwo hasi hafadikanije n'imbonerakure Asimani Rwasa w'imyaka 32 yaranyurujwe mu nyuma arakubagurwa n'umukuru wa karitiye Yoba Igitega umugwa mukuru wa politike y'u Burundi hafadikanije na zimwe mu mbonerakure no kuvuga abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD ivyo vyabaye kuwa 22 ruheshi guheze muri uwo mwaka nyene w'ibihumbi 2024 amasoko mu ntwaro akaba amenyesha ko uwo mukuru wa karitiye n'imbonerakure zine bahagaritswe kuwa 27 ku mvo z'amatohoza kubw'ababibonye hari hafi isaha 2 z'ijoro aho Asimani Rwasa yanyuruzwa na Jimmy Kwizera umukuru wa karitiye Yoba vyinshi kuri iyo nkuru navyo ni mukanye mu buryo burambuye ntuje kure nayo kandi kuva gishika ku burongozi bw'umugambwe CNDD FDD Reverien Ndikuriyo yarazungurutse mu gihugu cose ariko arigisha urwaruka rw'uwo mugambwe harimwo n'abana kugira ngo asuzume neza urwo rwaruka yaciye atanguza ihiganwa nkuru nziza cup iryo higanwa ryabereye imakamba mu bumanuko bw'u Burundi ku bijanye n'uburyo bwakoze uwo mwihwezo ntubigaruka ko na cane ko u Burundi imboneza yamaho yabusigiye abamwita sogokuru buriko buratemba ku kibuga c'abantu barenga ibihumbi 25 cuzuye abantu bambaye imipira yanditsweko nkuru nziza cup abantu benshi bambaye ibirato amabutine amakora amakofero ndetse n'ibirato by'igisirikare kuri bamwe mu gihe bibujijwe kuvyambara kuko iba abasirikare b'abarundi ndetse n'abapolisi b'u Burundi haribo bemerewe kuvyambara mu Burundi nako nyene igihugu nako nyene mu murima wa Edeni vyinshi navyo kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure nayo kandi Inyarugusu mwikambi ya indaro impunzi hanze y'igihugu c'u Burundi hariko haravugwa iyugarwa ry'agasoko ka nyuma ko mwikambi agasoko kamwe rudende gatoya hari nako ka nyuma k'impunzi z'abarundi karugawe impunzi zibibonamwo ubundi buryo bwo kubashirako igikenye ngo batahe ku nguvu agasoko kamwe rudende gatoya kari gasigaye muri zone ya Cenda si n'isoko mbere kuko nta tuzu tw'idandarizo ibidandazwa canke impuzu n'ibifungurwa vyari bitondetswe hasi
uko akaba ariko impunzi zivuga. Kuri uwu wa gatatu wa 10 Mukakaro 2024 intwaro n'igipolisi baciye bugara ako kitwa isoko. Vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure. Ico utegerezwa gusa ni ukubandanya kumwe natwe, ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV, haraba handitse ijambo sabone canke subscribe, urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ano makuru ku buryo burambuye nunyemerere nyatangurire kuri ino nkuru ivuga ko umudandaza w'igitoro yiciwe muri Rusizi, aho ni muri komine Rugombo. Ikiziga ca Richard Dusabe caratowe mu ruzi Rusizi kuri uwu wa kane, ni ku mutumba wa Mparambo ya kabiri muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Umugabo yikekwa ko ari we yamwishe yarahagaritswe ashikirizwa igipolisi. Musitanteri wa komine Rugombo akaba asaba abanyagihugu bashavuye kurindira ibizova mu matohoza kuri ubwo bwicanyi. Uwazwi nk'umudandaza w'igitoro ariwe yitwa Richard Dusabe yishwe mu gihe yari agiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugura yongere ajabukane ibitoro kubw'amasoko yacu. Ashitse hagati y'uruzi Rusizi uwo ariko aramujabukana yaramwishe acata ikiziga ciwe mu mazi y'urwo ruzi. Ivyo akaba ari ivyiganwa n'abanyagihugu. Bemeza kandi ko uwo ariko aramujabukana yivye ivyo uwo muhisi yari afise harimwo amafaranga n'amatelefone ngendanwa. Igihe twatabazwa abantu benshi bari mu gashavu baragiye kuraba uwo yamujabukanye kuko bari bazi ko ari we yajanye na Richard. Iyo hadaseruka igipolisi bari kumwica. Ivyo ni ivyiganwa n'ababibonye. Uwo mugabo yarahagaritswe ariko aranabazwa n'igipolisi ku bwa musitanteri wa komine Rugombo Gilbert Manirakiza, aho Gilbert Manirakiza anasaba umuryango w'umuhisi n'abagenzi biwe kwihangana barindire ibizova mu matohoza. Mu mezi 3 gusa abantu batari munsi y'indwi barishwe muri ubwo buryo nyene. Abanyagihugu bo mu Cibitoke bakaba bamenyesha ko abantu benshi bagiye mu rudandazwa rwa magendu rw'ibitoro kuva ico kidandazwa kibuze mu Burundi haraheze amezi menshi. Kugira ngo baronke igitoro abadandaza bajabuka Rusizi bakaja kukirangura muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakakidandaza ku giciro kiruta kure icashinzwe na leta. Ubuheruka abaserukira intwaro muri Uvira mu ntara ya Sud Kivu ihana urubibe na Cibitoke bari babujije abo badandaza ibitoro babicishije mu Rusizi rugabura ivyo bihugu bibiri vyo mu karere k'ibiyaga binini imbere yo kwisubirako. Nayo mu yandi makuru kandi nunyemerere ngushikirize ino nkuru ivuga ko umuntu umwe yanyurujwe aranaborezwa igufa n'uwujejwe intwaro ku rwego rwo hasi hafadikanije n'imbonerakure. Asimani Rwasa w'imyaka 32 yaranyurujwe mu nyuma arakubagurwa n'umukuru wa quartier Yoba Igitega, umugwa mukuru wa politike y'u Burundi, hafadikanije na zimwe mu mbonerakure, ni ukuvuga abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambi uri ku butegetsi CNDD FDD. Ivyo vyabaye kuwa 22 Ruheshi 2024 guheze. Amasoko mu ntwaro akaba amenyesha ko uwo mukuru wa quartier n'imbonerakure zine bahagaritswe kuwa 27 ku mvo z'amatohoza. Kubwo ababibonye hari hafi y'isaha 2 z'ijoro aho Asimani Rwasa yanyuruzwa na Jimmy Kwizera, umukuru wa quartier Yoba. Yaciye ajanwa mu kinogo kiri ku kibuga c'indege ca Magarama ahitwa kw'Idodero ho gukubitira abantu. Yarakubiswe cane n'imbonerakure, ivyo akaba ari ibivugwa n'ababanyi b'uwakubiswe. Rwasa avuga ko yakubiswe mu kiringo c'amasaha 3 n'imbonerakure. Irindi soko rivuga ko yagirijwe gutunga ikirwanisho. Igipolisi n'imbonerakure baragiye kumusaka ariko nta na kimwe bahatoye. Abapolisi n'imbonerakure nta na kimwe batoye iwe comufatisha. Uko akaba ariko amasoko yacu avuga. Asimani Rwasa yagiriza imbonerakure kuba zaramwivye amafaranga 1,700,000 hamwe n'amatelefone ngendanwa mu gihe bariko baramusaka.
umukenyezi wiwe Nicerate Nkwirikiye akaba avuga ko vyabaye ngombwa ko ajana umugabo wiwe Asimani Rwasa kw'ivuriro kugira ngo avurwe kuko yari aremvye kandi yataye ubwenge afise n'ibikomere ku bisusu. Uko akaba ariko ayo masoko hatomora. Uwo mukenyezi w'imyaka 30 aturuka mu ntara ya Muyinga mu buraruko bushira ubuseruko asaba ko abakoze ubwo bubisha bacirirwa urubanza ku mabi bakoze. Kuwa 27 Ruheshi 2024 umukuru wa karitiye yoba ariwe yitwa Jimmy Kwizera ndetse n'imbonerakure zine barahagaritswe bajanwa gupfungwa. SOS Media Burundi tunakesha iyi nkuru yaronse amakuru yemeza ko uwajejwe intwaro apfungiwe mw'ibohero rikuru rya Gitega. Abandi banywanyi b'umuhari w'urwaruka rwa CNDD FDD barahunze bakaba bakironderwa n'igipolisi. Umushikirizamanza wa Repubulika mu ntara ya Gitega yaragiye gutora uwo yakomerekejwe kugira ngo aje kumwereka aho abantu bakubitirwa hitwa kw'Idodero. Yavuze ko ryari irya mbere yumva havugwa ico kibanza. Kuri uwu wa gatanu naho kuwa gatanu Mukakaro 2024 uwuserukira umurwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka ka zina muntu CNIDH nawe nyene yaragiye kuraba Asimani Rwasa kugira ngo abone uko amagara yiwe yifashe inyuma y'agatotezo yakorewe. Ngaha hakaba ariho nsoreje amakuru nari naguteguriye ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ndakwipfurije kubandanya uraruranirwa ndetse no kubandanya uragira ibihe vyiza n'umunsi mwiza.